Ndabaramukije bene data nkunda aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Muri kano kanya ndagomba dushimira Imana imbere ko dutangura. Data mu izina rya Yesu ndagukengurukiye kuko duhaye mwanya kugira ngo tuganire na bene data ku byo washije ku mutima wanje. Nuko Yesu ndakwinginze ngo bane natwe, kandi umugwanizi Satani yanka ibikorwa byawe atsindwe mu izina ryawe ryera Yesu. Reka mpwemu yera Mana yo mwijuru adufashe muri kano kanya gushikiriza ibyo waduhaye. Urakoze Yesu kubidukorereye, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Muri kumwe na Françoise nkuko nariko ndabivuga. Uyu munsi ndagomba kuganira namwe ku ijambo ryitwa kuba neza mu Mana, kwitwara nk'abantu b'Imana, ingene dukwiye kugenda. Yesu nashimwe. Ndagomba twishimikize ijambo rimwe riri muri Timoteyo wa kabiri igice ca kabiri ku murongo w'16. Timoteyo wa kabiri igice ca kabiri ku murongo w'16. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo mu mbabare Bibiliya y'Igifaransa haravuga ngo évite les bavardages vides et contraires à la foi, car ceux qui s'y livrent s'éloigneront de plus en plus de Dieu. Aha ni Pawulo ariko arandikira Timoteyo, ariko aramuhanura muri byinshi. Hari byinshi yagiye amubwira, amwumvisha yuko ari umukozi w'Imana yasizwe amavuta gukora igikorwa c'Imana. Ubu rero ariko aramwereka ingene akwiye kugenda. Muri byamubarengaha rero, usomye mu mirongo itangura hariho ibyagiye aramwinginga ati wame wiha Imana nk'umukozi, nk'umuntu yamaze kurama. Imana ishimwe. Aha naho yongera amubwira ati rero wirinde ibiyago bitari vyiza, les bavardages vides canke les bavardages inutiles. Hari igihe umuntu ashobora kuganira, ukaganira n'umuntu ari umuvukanyi wawe canke ari umuntu wo hafi canke ari muvyarawe canke mbega ibiganiro by'umuntu nyene. Ijambo ry'Imana rirazi neza uko dukwiye kumera, kandi twebwe nk'abantu tubana n'abantu, dukorana n'abantu, kandi bose suko baba bakijijwe. Noneho naho baba bakijijwe hari igihe nyene muba muri mu mwanya usanzwe, mwagiye nko gusangira akantu n'umuntu, mukaba muriko muraganira mwibukana, tuvuge mushobora kwibukana ku ishuri uko mwari mumerewe n'ibindi byose. Ni ukuvuga ko hariho ibiganiro kenshi na kenshi atari ibiganiro biba bisaba ko muba muriko muravuga ivy'Imana. Ariko bene data nkunda, umviriza ndababwire, abahamagawe n'Imana canke abakozi b'Imana, abavugira Imana aho muri hose, ni mwebwe muriko murabwirwa muri kano kanya. Iyo umuntu yamaze kwiyegurira Imana, ni ukuvuga ngo wese aba yarishize mu biganza, aba yaritanze nka sacrifice, aba yaritanze nk'ishikanwa. Rero iyo umuntu yamaze kwitanga nk'ishikanwa canke akitanga, ni ukuvuga ngo ntaba ari we uciganza, ariko ubu usigaye ukora nk'aho ugomba kunezereza sobuja. Yesu nashimwe. Aha rero Pawulo abwira Timoteyo ati wirinde rero, wirinde mu byo uvuga, mu majambo uvuga, wirinde. Bene data nanje ndagomba ndababwire ngo uri kuraganira n'umuntu, ndakwingenza ngo wirinde. Ndabizi yuko mutakivuga ibishegu, ntabyo muvuga. Ndabizi ko mutakivuga amajambo yo gutukana, ntabyo mufise, mwaravyihanye. Ariko ngomba ndababarire ikindi kintu mpwemu yera yampishuriye kandi cantangaje cane.
ndashima imana yuko imana igomba kutweza no kudukura ku kantu kose katariko ngo bikunde tube nk'abantu bimirije kwinjira mu bwami canke abantu bari dinye yo kwinjira mu bwami. Yesu nashimwe. Aha mwijuru tugomba kuzoba kwinjira ni ijuru ry'abera, hazogenda abera, abahindutse mu mvugo, abahindutse mu nyambaro, abahindutse mu ngendo, abahindutse mu vyumviro, mbega abaretse isi n'ivyayo vyose bagashira ivyizigiro vyabo iyo bagomba kuja. Imana nihabwa icubahiro. Rero niri jambo nagomba kuvuga ngo evite le bavardage vide, wirinde ibiganiro ataco birimwo. Ushobora kumbwira ngo je nta biganiro ataco birimwo mfise, nta biganiro bitagira sanse mfite, nta biganiro bibi mvuga, birashoboka. Ariko hari ibindi uvuga bitwenza ariko bitofasha umuntu ariko araja mu bwami bw'Imana, ariko araja mw'ijuru. Bitwenza gusa, bitwenza ariko Imana idufashe. Yesu ntagomba ko tuja muri mwene ivyo biganiro. Umvize ndababwire bene data, ushobora kuba utabizi nk'uko nanje ntari ndabizi. Sinarinzi yuko Imana itabishima yuko tuja mu biganiro byo gutwenza, bitwenza bitagira ico bimaze. Twari mu rubanza ahantu turi kumwe n'abantu b'abagenzi b'inshuti, tuba mu kuganira ibintu biryoshe, turatwenga rwose nyene turatwenga. Nanje ntashiramo kandi kantu nako nyene kabatwengeje cane ko nanje karantwengeje kuva ndakumvise. Turatwenga turanezerwa by'ukuri. Uwo munsi wari umunsi mwiza, twese twaranezerewe kandi tutaganira ibintu bibi ariko ibintu bitwenza gusa. Inkuru zitwenza namwe murazifise. Niho rero mwijoro ndyamye narose mbona ndiko ndisiga rouge à lèvres ku munwa, mbona nisize ya marangi abandi bisiga, mbona nisize naha hejuru intani yirabura. Yesu we, ndavuga Mana, ibi bintu nibiki? Je ko ibintu ntabyisiga. Nikangwe mu gatondo ndiko ndasenga nti Mana ntabara, nibikiga Mana. Niho rero naca bwibwa amajambo ntabwo mubizi yuko mwebwe mwiyeguriye kuvuga Imana no gushira hejuru izina ry'Imana, mutemerewe kuvuga amajambo y'ibitwenza bitagira ico bimaze. Niho rero naca mpabwa aya majambo Paulo yandikiye Timoteyo, ati wirinde ibiganiro bibi, wirinde amajambo y'ubupfu, amajambo ataca amaze. Nshuti nkunda uri kurankurikira, munsi uzosanga imbere yawe bakwagiriza ko wisiga rouge à lèvres ku munwa, wewe uzovuga ngo ute? Enda suzuma imvugo yawe, suzuma ivyo uganira, uko muganira. Bibiliya iratubwira ngo tuganire amajambo akwiye gukuza uriko aravyumva. Ivyo uganira, mbega uyo muriko muravuga ko vyamutwengeje, none vyamufashije iki? Vyamufashe gutahura iki? Vyamwunguye iki mu bwami bw'Imana? Nshuti uri kurankurikira, nizere ko nawe ahuri bikwigishije. Wihane. Aya majambo tuvuga atagira atari mu buzima, Yesu azoyatubaza, kuko vyose ngo ivyo tuvuga birandikwa. Ushaka kuvuga uti jewe nkuko nanje navuga ntabona nta kibi nakoze, ntawe nabesheye, ni inkuru yabaye, n'umuntu yabimbwiye kandi byari ivy'ukuri, byarantwengeje n'uyu munsi ndavyibutse ndatwenga. Ariko kubiganira bigacika ikiyago, ugateramisha abantu mukaganira, mugatwenga ibintu bitagira ico bivuze, uri umukozi w'Imana. Umva ivyo bintu ari vyo kweri? Imana idufashe. Niho rero mwijoro Imana yaciye ambwira ati raba nawe wabaye nk'abandi. Ca numva ndatangaye, ca numva nsaba Imana imbabazi, ndihana. Arico kintu nyananje nza kukubwira mwene data, jewe ivyo ndababwira nivyo data yambariye.
ibyo data atambwiye munyihanganire, sinzoza ndavuga byinshi, mvuga igihe data yampaye icyo mvuga. Hanyuma iri jambo namwe ribafashe ngo évite le bavardage vide, ngo car ceux qui s'y livrent s'éloigneront de plus en plus de Dieu. Abavyihereje mwene ivyo biganiro usanga bagenda kure y'Imana. Ibiganiro byo gutwenza by'ubusa ntaco bifasha umuntu ariko aja mu ijuru. Uri umukozi w'Imana, uri umuntu w'Imana, aho uri hose uvuga ijambo rikwiye gukuza uwo uriko araryumva. Ntibitegerezwa ko mvuga ijambo ry'Imana ngo nuko ndi mu mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Ntibitegerezwa ko mvuga Yesu ngo nuko ndi mu isengero canke ndi hano imbere ya bene data, ariko aho ndi hose, aho nicaye hose, ndi kumwe n'abana, ndi kumwe n'umugabo, ndi kumwe n'inshuti, ndi kumwe n'iki, aho nteramiye hose izina rya Yesu rikwiye kuba aba ariryo risogorokera muri jewe, kuko jewe wese narihaye umwami, naramwigabiye. Ukomeze kose ijambo ryose rikwiye kubirikuza, ukwiye kuryumva. Nawe mwene data, Yesu aguha umugisha, Yesu agushoboze, usuzume imvugo zawe, usuzume ibikorwa byawe. Kandi nagize amahirwe muri iyi ndwi, Imana yanyigishije ibintu byinshi cyane. Yaranyigishije kandi ikindi cyo kwirukira amaronko. Bene data, hari impwemu mbi ihari muri iyi minsi yo kurondera amahera. Mbega si no muri iyi minsi gusa niko byamye, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo twirinde ukwifuza ubutunzi. Kwifuza ubutunzi kukuzura mu mutima wawe mwene data uri kuraja mu ijuru, ndakubwira yuko bizoba biriko birakunanira. Bibiri iratubwira ngo ntimwirundanirize ubutunzi aho inyenzi n'ingese zibirya, ariko ngo tubwirundanirize turunga mu ijuru. Naho kuburungika mu ijuru ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi n'abo bose bari hafi yacu bakenye. Ariko si ukurara ijoro ryose urara wiyumvira ingene ubuca urondera amahera, wiyumvira bigatwara umutima wawe, bizokunyoha. Wiyumvira ingene urondera imitima y'abantu bazane kuri Kristo. Ibisigaye ibyo ufise Yesu azokongereza, ibyo bike ufise Yesu azobihezagira, kandi uzobaho mwene data. Ntiwibaze ngo heraba ngo nanje ngo simfise biriya, ngo heraba. Uko ni ukwifuza kubi. Imana idufashe cyane. Pawulo yakunda kubwira Timoteyo, ariko aramwereka mu nzira ija mw'ijuru ati kora gutya nshuti, kora gutya mwananje. Ntushire umutima wawe mu guhahamira amaronko, mu guhahamira ubutunzi. Ati ndetse wigishe n'abandi yuko ubutunzi n'ababufise ni byiza, ariko ntibabushire ku mutima. Ntibabushire ku mutima, kuko ubuzima bw'umuntu ntibuba mu byo afise. Iryo jambo Yesu yarisubiyemwo, ararivuga, ararisubiramwo. Ati ubuzima bw'umuntu ntibudepanda n'amafaranga atunze uko angana. Oya, namwe ntimubizi. Ariko bike ufise ubibanemwo n'Imana, n'ibindi izokongera. Yesu azoguha ahuba, azoguha icyo wambara. Kandi cyane azoguhe kwinjira mu bwami bw'Imana. Kuko ngo vyo kumarira iki kunguka ibyo mwisi byose, niwe ho mu bwami bw'Imana bizoba bikungutse iki? Ko abantu benshi bari kubarahomba ijuru kubera gucurika umutima mu kurondera ibyo mwisi bidahaga. Ibyo mwisi ntibihagwa bene data. Ufise inzu imwe uzorondera ya kabiri, ufise ya kabiri uzorondera ya gatatu. Ufise imodoka ejo haje ubundi bwoko uzoshaka, ukamuri kuriruka umutima uhahama warahahamutse. Iri jambo gutungwa n'ibyo ufise ntiribe muri wewe. Yesu adufashe. Abariko baja mu ijuru twirinde cyane gisa naco. Yesu yarambwiye ngo aba bantu bariko bararondera ubutunzi ngo none mufise abakoresha bangahe? Niba ufise umukoresha ari we Yesu, azokubaza ibyo bindi uriko arondera n'ibiki.
korera imana nshuti yanje. Ibindi satani ntakubeshe ngo gutwara umwanya wawe Yesu yaguhaye wo kuba muri iyi si wo kuyikorera, ariko ukaguma wirukanga gusa. Ntuhagarare hamwe ngo ukorere imana utekereje, ariko ukama umutima wawe uri partage, utakironka umwanya wo gusenga, utakironka umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, utakironka umwanya wo gusura yo kuramutsa bene data no kugendera abagwayi, ariko umwanya wose ukamuriko wiyumvira ingene uri bwubaka buronka amafaranga. Yesu agombye kuguheza again ntabura uko abigenza, arabifise inzira zose niziwe. Mwizere hama umukorere, umurondere, aba ariyo priorite yawe. Ibisigaye Kristo yazobiguha. Haleluya. Ikindi naco bene data nagomba kuvuga ngo twihane neza nk'abariko baja mu ijuru. Numva mfise ubwoba cane yuko abantu benshi cane Yesu azobasiga. Numva mfise ubwoba rwose n'abariko barava mu mubiri yuko bashobora kuba batiteguye neza. Kandi ibyo nabyo Imana idufashe kugira ngo, kuko tutihanye neza bene data, ijuru ni ryera kandi rizojamwo abera. Weho bimeze gute mu ruhande rwawe? Mbega ubona nawe uyizi isaha Yesu yoza mwojana by'ukuri? Canke uvuga ngo naka sindamusaba imbabazi, inyi sindagisubiza, nibi sindabishira mu ngiro. Uzobishira mu ngiro ryari? Wewe kumengo ufise umwanya udahera, umengo ufise umwanya elastique, misi yose wamuprojeta dans l'avenir. Ariko ubu nyene ucumva, ufata ingingo mwene data, iyumvire ko ejo sangapi uzoba utahari. Urashira ku murongo ikintu cose. Ntiwibaze ngo none kutagwaye ngo je ndacafise umwanya, oya, ndakwinginze. Umuriro ntuzowukira mwene data. Ndakwinginze nturabe ngo maze iminsi ngahe mwishenge, nturabe ngo wewe ngo uri pasiteri, ngo wewe ngo uri umujenama, ngo wewe ngo uri umuki. Eka nshuti, eka numva mfise agahinda mu mutima k'ibintu Imana imaze iminsi nyereka. Ninagirirwa ubuntu n'Imana, nzobabwira abapasiteri 3 Imana yanyeretse muri iyi minsi, kandi twari twizigiye kandi tuzi ko ari abakozi b'Imana, ariko Yesu yanyeretse ko batashitse. Umwami Yesu, kandi n'ibyatumye batashika uzosanga ari ibintu bisanzwe, ariko naciye nsanga ko mw'ijuru n'ahantu ho kwitondera. Nta nkunzi, ijuru ni ryera, niba utejejwe ntuzogerayo. Wa muntu w'ibitongo ryiwe nutari musubiza, ushaka gukora ibyo ukora ntaho uzoja, rizobigutangira. Wa muntu wandikira ikete ritari ryo, urubanza rwiwe ukarurya, ukamutuma atsinda kandi yarimo gutsindwa, ico kintu uzokirengana na gute? Mw'ijuru ntuzoshikayo. Umvire kandi ababwire, mw'ijuru nta manyanga ari, ugomba kuja mw'ijuru byose shira hasi, ugendere mu kugororoka, ukorera Imana neza. Yesu nashimwe. Nabonye muri iyi minsi narababaye, hari umukozi w'Imana umwe yari muri Amerika, yarapfuye, kandi abantu benshi bazi neza yuko yagiye mu ijuru, ariko Imana yamwonyeretse, ndababara cane. Ndibaza none Umwami Yesu, uyu muntu none ntiyari umukozi w'Imana, ntiyihanye, byagenze gute? Ariko vyagenze gute? Ni vya bindi nyene bene data, umuntu yijajara ngo ni umukozi w'Imana, akaba ibyaha agendana nkaho umenga Imana ni muvyarawe. Imana si muvyara wawe nshuti yanje. Nutihana peu importe icurico, ntuzinjira. Kandi ushake wihana imirembagu, uvuga ngo Mana mbabarira, kandi hariho ikintu nzi neza wakoze utacihanye neza, ntaho uzoja. Rero Imana idufashe. Umwanya uramperanye, ariko ndonka akanya ndasubiramwe neza mvuge izi nkuru z'aba bantu 3 vyambabaje, bituma mvuga none Mana, abantu bariko bamenya nibiki? Nshuti, ihane bigishoboka, kandi kwihana
si miremba gusa si ugupfa kuvuga nkaho umenga uri kurikura ihane nk'ubabajwe n'icaha wakoze kandi data arakubabarira turasubira mu kanya yesu nabahezagire mwari kumwe na Françoise amen